Ya turi mu kigo neza na neza tuba twamaze kwinjirayo ni ikigo kama inshuti ya bose biratangaje bino bintu ninjiye indani ndaheregwa mugabo Imana ndahasanga uno mushinga ntahaba bize neza kudusumbya n'ibisobanukiwe nibaza yuko niba afite amakuru menshi ashobora kudutembereza akabitubwira ibi bintu nibigagavuze murakoze cyane ibi bintu ni ibintu kama ni imiti kama uyu ni umuti twanikiye iyi ni sale twanikiramo imiti kuko imiti kenshi na kenshi hariho imiti iyo yanikiye hanze ku zuba ikivamo ibikiza urumva nka vitamine A niho kuhura n'izuba hiwe n'izuba ikigenda nka ni sale twanikiramo nishobora rero ndibaza ati kubera iki mutayanikira hanze mukayanikira mu nzu no kugira ngo ibikiza bigumemwo kugira ngo muti ugumemwo ibikiza byategeza kuba birimo cyangwa bikarirwa n'izuba kuko musanzwe nk'ikaroti yisoromye ukayitwara kuzuba cyangwa ikamara iminsi myinshi vitamine A ikivamo cyo bita vitamine A kisanzwe kiri mu karoti kishakivamo nibi rero nibi byatsi bisanzwe navyo biba bifise ibintu ndema mubiri canke bisanzwe biri muri ico gitego byategezwa kugice bikufashije umuntu bihuye n'izuba ugaca usanga byaraheze umuntu yo yafata ico gitego cyangwa umuti ntakire kandi ibikiza byari birimo ariko byahuye n'izuba bigatwarwa n'izuba koko bimeze nk'ibisa ni cyatsi kimwe cyane nk'uyu ni cyatsi kimwe iyi bayita muringa muringa nuvuga iyi sare genewe kwanikira iyo tudafite ibyo twanikira turashaka kuyikoresha n'ibindi nko kurumya nkaribona hameze kuri ya hejuru hariya naho barumiriza amacupa urabona nk'iriya ko ariyo banyuye hariya ayi mugabe itarajya muri sitoke aho ntitwinjiramo ariko nturenga aho nyine nturenga iriya nayo mwana yandikiye cyane iriya irumye isigaje ko bazoyikura hajya kugira ngo bayijyane aho itezwa kubikwa iyi ni sare yo kwanikira hariho n'izindi urumva babona ko ngaha ari hanini cyane aya macupa ni nayo mushiramwe mu muganira no bikomeje kwandikira cyane ko ngirimo n'ibintu ngana amazi uyu ni umuti warumijwe ni umuti warumijwe w'amazi umva tukora y'amazi tukora y'amafu imbere yuko ushika hano uva hajya twabonye wanikiwe mugaca muhingura direct murakaze cyane ibyo duhinguza birahari amamashini arahari aho hari tuhakwereka n'ibyaba ngombwa hanyuma urumva imiti bivana n'ugomba gukora hariho umuti ushobora kuba ukora uw'amazi uvuga ko nkaha oye turondera uwifu iyo tuba twarondera amazi muri uyo oye ntitwari kuwanikira ahubwo twari duca dushika tukanya mu mashini zisanzwe zikanya zikoresheje mu gukuramo amazi uwo twanikiye ko dukeneye uwifu kuvuga ko nk'uyu wari uw'amazi uyu waramaze gutunganywa hanyuma umuntu ashikanwa nta ngorane iyo iri cupa ko ridasa na rike n'imiti ibiri itandukanye oya uyu ni umuti umwe gusa aya ni amacupa nyene asanzwe bakoresha mu byinshi iyi ni mashini ko nabone kadogo mpa isupana mwazi zihenda murayugurura indani shaka kugura indani ukaranga n'ibimeze indani nijya ni mashini ajya nawe ubona hagira akora ajya nk'ubu no kwatsa bivana n'ivyo ugomba gukora bivana n'ivyo ugomba gukora bivana n'ivyo ugomba gusya nk'irafite ivyisya irafite ivyo ikora zatandukanye nuko mama mutatugendeye turiko turakora bivana n'ivyo ugomba gukora hari izikata ivyatsi hari izikanya bivana n'ubwoko bw'imashini nk'iyi harihe aje twambikamo ibindi bintu tugira ngo ikore zose zirakora hari izindi gutyo oye
aragutse umushinga ntaha izi zose ni mashini burya zikora arizo duca twugurura iyi ni inkuru yazo kubera ndabona ni nini uganije irasekura ibijyanye n'amafu nk'iyi iyi ni ukuvuga ijejwe guhingura amafu ibijyanye n'amafu ibiti ifu kugira iboneke ibiti sya amabuye n'amabuye arasya bivana n'icyo tugomba gusya n'amabuye bivana na cyo duhindura amenyo sikundi hindura amenyo gaskubite numva igiti gisanzwe gisa na ya miti ko turabona murayirimira imiti twe turayirima uretse no ngaha turafise aho turimira imiti myinshi kandi burya aha hose hari imiti gusa nk'uyu bayita moringa uyu ushobora kuvura uhereye kuri aya mashugwe yawo aya bivanye n'ibyo ugomba kuvura aya mashugwe aravura n'aya mababi akavura ukwayo igishishwa kikavura ukwacyo imizi ikavura ukwayo hajya harimo urudugu n'urudugu rwa kera mu kizizi tumwe abana bahekenya n'abakuze bazekenya izi n'umuti sajya bakutse n'umuti naho urya nta ngorane hanyuma ino hano urabona ko umenga ni mu ishyamba mugabo urabona ko hari amazu n'umuti twabaza uriya mugore nawe uriya mugore ngana yize gose wita gute muvyeyi arako yaze kumena ibanga abagabo twe dukunda kumena ibanga arako yaze kutubwira urihorera amayi ni hatari n'umuti nuvuga ko ngaha nta na kimwe duta mugabo kubera ko biba vyameze aho twanikiye nko ngaho ugasanga vyameze turashaka guca tubirekeraho kugira ngo bifashe kugira urabona ko wakuze hariya ndaguhe ko none wumvirize ndaguhe ko ugeko zino nshongo zonyene nazitinya twaba dutinya ariko turaryoshe utu turaryoshe utu tw'indani turaheza tugafasha iki nkubu uba wita shuburishamba ingene iyo miti yo ngahe mu nshuti ya bose ivura dukoresha wa mugenzi w'abakera bavuga ati imiti ikoranye ntaba ari umwe tuvuga rero twebwe hariya iriya miti yabonye ibitekeye ibivangavanze bivanye n'ivyo twize uburyo tuza guhuza imiti kugira ngo ikize umuntu n'ingoga jya wumve ko kameze neza uje tubwira ko kameze neza ubwoba reka ntituroga n'umuti turarogora kameze neza yesu baramuhongeje baramira nane hari ngorane baramira mujone kuri santreze yumve umwe nawe yumve akunda umuti akunda imiti bene iyi kandi nakaya yavuze ngo aragwaye urabona yuko urumva nk'uyu uye uravye ijya miti tuba dufise urabona nkaha ntuburaje ishamba kabambe sana tuba twarayirimye urabona hariya ko yakwiye no kundu hariya turura tugasoroma ugasanga ishamba nayo ni karabu urize wowe n'umuti zanjireza atinya asanzwe uryoshe ni ukuvuga yuko abona ko ibirimwo ari myinshi tuguma dusoroma uzatitiyo camara umwaka wose
Wow. haba hari ibintu nyine tuba twarabiteyeho Aya mazu. harimwo imiti ivyatsi reka tubereke ahantu hamwe gusa naze namwe Ni gatazi ya mizi yawo. akanakora kazaka Ako. Mbona menga na mavura. nakore ko biravugana nta ngorane ivyo bindi vyumba twabisimbye natweke ngaha turabe ngaha ngene hamwe bahita mu nshuti yabo urabona ko ari ni hanini ugera hariya ruguru ku mashuri hariya haragutse abona ibyumba batagira kwerekana ko tutazi kibagendagiye mutamugenzwa n'amahoro menshi n'amahoro maze munatwemerera tuba twabitegereje babatereka tuyagira hano hantu turabe aho bikorerwa aya mababi asambura menga ni kinyugunyugu iyo ni yashibisha mbi bikirasambaga yame urabona ko irembeye ku kuntu nyene yego qu'est-ce que c'est ntafate ibyo bintu mama yabitsa bazi ubwenge bwinshi aho niho bashobora haba hari imiti itandukanye nk'ibayita rozeya aha nturaba umuti urindiriye guhingurwa hamwe mwatwereka urumva ngo turabe uyu wariwo iyi ni babi y'ipapayi y'ipapayi romari ko menga twarigeze kuyagwa tugwe mu citwa romale ziri muri stoke ruguru hariya zimwe mwamurika kuriya aye hari amasitoke menshi iyi ni ngagari yanikiye sivyo agira ntiboneka neza nagushye ko nyinshi aribonye tuba dufise ibintu bitandukanye ngaha ibi navyo bavyita sinzi ko bimenya nawe bimbarire bigerageze cyo bitubarira yazo mwishamba ziva na mufeni aba nawe uri umuhinga nuze niyo bintu bicamika ku gihugu ryagize iyi ni TV na TV murayifise iyo n'amasederi amasederi TV iyi ni TV iyi TV hasinzi biriya ngaha ngetura iyi mifuko ari myinshi biboneka yuko ari nk'ahantu menga mugenda mugasarura iyi niyo twantu hari imirimo minini iyi ibona iyi urayitse iyi ntuze n'umuravumba aya ese umuravumba n'amababi reka ndayibuke n'amababi iki biranjanye amababi ni igiti gikunda kumera ahantu mu cayi hari icayi byakunaniye rero bazoze tugwize kuvura rero umva byakunaniye zinazo izi ni indimu zumye ufite ubuhinga bwo kwanikira indimu ikuma indimu zumye sivyo umva dukeneye muvuze indimu najya mantuze n'amababi oya ni indimu yanikiye ikuma uburyo ushobora kwanika indimu ikuma atari mu nshuti ya bose nta wundi muntu n'umwe kuko kikuborana ubona ko zumye zarumye dukeneye ifure duca dusya mwiza amashini ikora amafu isya amafu dusya
bivaye n'ivyo tuba dushaka N'indimu muri iki yumye. gishisho Yego, uretse yego. ko najya amazi dushobora kuyavuza nabo bawita bazajya mu pfumu mukuru uriya n'ivyo Ashobora kuba yize ujya mu pfumu mukuru usanga bizi mbona nari maze kwibona mugabo nkabura amazina ukabura amazina nk'igito cayi bimeze ukabona utagiye unayimenya yose kubera biba bigoye nabashika muhira nanjye nshinga uruganda nshinga uruganda ivyo kugora iyi nayo urayizi bayita umuhumure 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 ushobora guca uhumura nka kuri mwashwana hariya hanyuma umuhumure oya uri mu bintu bitekanye ubwonko wayo bitayimona okay nk'urufuko n'urwa shubiri ya indi nari ndaguhaye hariya ndakongera hari ibyo nk'umuntu abona kugira iyo bivanye n'icyo tugomba gukora turashobora gusambura tukaraba birimwo iyi stock ko ari nini mukaba muri ko marikwereka n'imiti isa niyabuze mu gihugu cyane cyane nka runo runga nguno musa cyayo tuba tuzi mwebwe muyikura he byo myinshi ubu twarayirimye kuko yatugoye kuronka mbwa twarayirimye hari aho turimira imiti uretse ngaha tuwe n'itwagiye turamera ko tuhakorera ngaha bikimeza mwamwize umutekano wayo ahantu ibiri komenga aho twayirimiye aho mwayirimiye oya twe ntibatwiba nawe batwiba kubera iki kandi ari bagifitiye akamaro yivye nawe nibagiye kwipfura tukipfura agenda akipfura nta ngorane akize agashimira Imana wowe niho twaguhaye ku buntu ushatse niwe yongera muheka nawe agiye okay uyu nawo uyu murawuzi uyu nibaza ko mu Burundi ari uri ngaha mu nshuti ya bose gusa ibayita graine de gia mu Kirundi bavuga ngo ni intete za gia ni ukuvuga ko cyo cyitwa gia iki rero twaba tuzigura mu Buhindi izi ntete ngizi intete zazo n'izi ngizi werera mu kugira zino ntete izi nizo dukenera izi mugabo n'amababi ntumeze nka wawundi n'amababi nayo nyene n'amababi aravura afite ibyo avura bivana n'icyo ukeneye sinzi ko ziboneka neza zishaka kwereka muri stock y'intete ko ayo stock y'intete ziraboneka izi ngizi witwa gia graine de gia graine de gia bo kandi mpuzanga bazikuza neza ivuye nko mu Buhindi utokwigobotora igiciro cyazo igiciro bokera twagura tutaratangwa kuyirima ikiro kimwe twakigura hagati y'ibihumbi 30 gushika kuri 60 byavana naho uyisanze bo hanige twayiburino kwakunda kubikura ku Barabu mugabo agiye wabibura bigasaba ngombwa ko bituma hanze urinda kubituma umva bitumye byace bigusaba bikosoma amahera menshi turaraba turapima dusanga iramera dusangira hafi rero turayirimira nuko ko dukoresha iyo twirimiye mwebwe nk'uwo bakenera ko ikiro kumbura akava kigendaza ubyo nzobyigirira canke nkabihingura mwoheza mukakimuha kuranga twe ntugurisha ko imiti natwe ntidukwiza ivyo tuba dukeneye nahabwo twe turavura ni ukuvuga yuko igiterwa cyose twe dufise twebwe tugikuramo imiti tuzagukoresha iwacu turashobora kwimba nko ku mwaka turashobora kwimba nk'amabido nk'amajana 3 mwe yose turashobora kuyakoresha umwaka ugahera twayakoresheje yose amabido amajana 3 ingagari ingagari y'amazi apana bijyana kwetse ijya yaniki ijya ibavuye ijya nibisigazwa cyaho twakanye amazi ingagari muyikanye kirimbisi tuyikanya kirimbisi kiva mu murima hajya hariho ikindi cyumba ntakwete tukanyamwagari nanka kugenda kubisanza zaza kwemesha makuru mukora neza uruhande rumwe ariko reka hasi ho tuyirimira iyi ni imeza aho twanikira ni nk'amasampo ni birimeza kurabira ko irimeza hano muga nimwe mwayiminje kugira kumbure mugumane nta niyo tumija numva ko uri kurabiteguriraho bigirira isuku bikorokeyeho usanga vyameze kubera aha naho twasigaje aho kwanikira ahatari sima kugira ngo niba ukeneye kwanika hanze ntibitomoke
mbwe habonetse yani kigwanza tari yandikira mu yego ni inshuti yawe kivuga ngo inshuti yawe abona ko hari aye abona nk'ari dushobora gusoroma y'ibiro bitari bike iyo muti urakundana n'inzu uratondera cyane atondera gose ubona birengaho umenga bibereye muri Eden ahantu nyene mu ishamba ivyamwa hayaho biri tuzokujana iyo yose n'imiti yoye turasoroma bivanye iyo ningaga yakorokeyeho ningaga imana zakorokeyeho tishazanaga imiti misango ibari imiti mu Kirundi ni myinshi cyane umuntu wese akoresha uwazi nico atsizi ko kivura kuko n'amashi y'amavuzi imiti y'Ikirundi aba ari menshi kumbura ntihobora n'umuntu na bino byatsi bigihonyeyemo ko byakiri umuntu urugwiri rwonyene imizi urujya rw'indani ruvura ibintu bikomeye mugani washaka kwiga kuvura uzoza tukwigisha yaje munyereke imiti gusa rero nuko bigenda tubateze mu nshuti ya bose yego ni haje yuko twiga ibyo nabyo tuzobemerera nta ngorane tuhava tukigobotora ni ku buntu ni inshuti ya bose biroroshe kubera ari masitoke ntibanyemera kuyugurura sinjayo nari koramo baba babonye urabaho kandi n'amasitoke n'ubundi abandana n'amasitoke ijya ni soketariya niba bashaka gukora ibyo kwandika gufotora ibyo bakeneye n'amakete ni itsinda uza kwandikisha hanze tukorera gaita okay turaje yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe caho Igitega none ukuri kuzima nkamenya namwe erega uzoga ivyakenye umviriza ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa byose bibera mu kigo inshuti ya bose bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba wewe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibaye massage zose bazikora ku buntu ngo ngwicyo hogi tujane twigire ndikiremwe naho uri kiremwe nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama
inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urume rumara. Inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umusozi Rutegama, haruguru y'isoko y'inka. Bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951. Kaze namwe mu gacemwo. Yesu ni inshuti ya bose, mu bikorwa byiwe byose. Inshuti ya bose, ubuzima butatse amagara meza.